ngo urenganye yose ngaramura ujye amukunze kujya nyine beze kugira ngo nibazoze baramura nabyo je nome yakunze mubi kugira ni batongoza umudemu uvuye kwivugira nabyo nzi nivuye gusaba gakuru we ari babona ko basi yavanera indobo ambwire jembe ndagenda amasigara bikubwira wewe indobo bisigura kunyanga kunze sishobora kumuheba ndamukunda sana gusa yene ko adashaka kunyumva je ndamukunda nawe ubwawe udashobora gutahura nuwo ndakubwiye yuko hajya byati ngo samtango ni ingwara ariko samtamenye ruragwaza ruranica ibyo biraje paske ngiye kuraba ukuntu nagwaye nkaca ku miti nkaremba ibintu bigakomera tukubera ivyumvi nigeze gwara umutima je rero nanyanyira kuri umwanya ndumva ko noca ndwara umutima nukuri ndavyimvamo iri guvama nyene paske tugume muri ayo majambo yo gucojana kumwe naco byomara paske nubwo byo bavyaheze byarangiye nta mpamvu yo kumwita mubi mu gihe ntigeze mbona ko ari mubi mu ntango. STV every story matters. Yes, bonjour, bon après-midi, bonsoir STV fans muraho mumeze neza. Reka mbanze ntange chance ngaha. Chance bro, vipi hali? Fresh. Mambo vipi? Poa. Meze neza. Yeah, fresh sana. Saba imbabazi kuba naguteye. Na kibazo. Uzi ko twicarana turi babiri turi batatu wiyumva gute? So nacho bitaye ko maso huyu muntu ijyambere uhabonye. Aya, sijambere from. Yaho rero wamaze kumva ivyatwicaritse ngaha. Mbega hajya bavuga n'abarundi bavuga ngo ishito cyaka kuba gukorera ngo nawe ntibagwekero rundo umuganura wemeye. Cyane. Biriko biraza. Ni sawa boss. Sawa. Meze neza. Ego. Gorore ngaha arico bitwaye. Izikeya ni byiza kuzitanga. Gusa si wera so ari kuyima vrem. Yari kubikora. Ujya. Shusha mwe muramuvugana inbox ntabizi. Oya antu. Gori bayijyambe to batuvugana. Turi kumwe n'umukobwa bita Keza muramuzi muri byinshi bigiye bitandukanye na cyane kuri STV televiziyo yanyu nk'aba boss bacu. Turi kumwe na Aslion azwi muri byinshi bigiye bitandukanye ariko nyuma y'ivyo no muririmbyi yaraciye no muri label ya Simba Gang kwa Lorilo aravayo uno mwanya akora ivyiwe afise indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye kandi ziryoshe ari mu rukundo ruri romantic so ushaka ko kuronka imitoma nk'umujene nkanje ndaguhanuye cyabumviriza indirimbo ziyo uzoronka ivyo uza gutongorizako gaca bigenda bien hajya urazi no mitoma ko bayiga nabyo nzi ko mwishuri nayo bigisha kera twarafata ubu igikaye yo kwandikamo gusa umutoma umwe wende sa kutongoza unamwangika urasikia mwanamke ngo sha ngo nako chumara mara bana bijya bya kera baratubeshe kera bazadutongoza batubwiye ngo urukundo ngo ndagukunda ngo rwi utanga imodoka ifise amafaranga nawe gacuvuga ati wow izanguru wa mbere ku isi none nk'ubu wari wa mbere ku isi ndo wanyuma Aslion byaravuzwe yuko ariko reka tubanze tubibwire tuvyibukanye neza n'abakunzi ba STV murazi yuko tumaze gukorana byinshi n'aba bitandukanye umukobwa yaradusabye ko duhuza turayaga nawe mu kiganiro Aslion aravuga ati jewe narabibonye ndabitahura kuko nawe biramaze kumubako then uno munsi ndavuga ati uko biri kose umuntu ashobora kumva yuko adakeneye ikintu ariko yakishacaje hafi yiwe bigakunda rero ndavuga ati ko uyu yansabye ko ndabahuza peut-être afise ukuyemera canke se kumva yuko afise ubushobozi bwo gushika ku byo yifuza kandi ntabwo ari bibi ntabwo ari icyaha ariko intumbero ya byose ni nyenda muvano murazi ko Aslion afise umukobwa akunda yitwa Clelia abari ya nyene byinshi murabizi uyu nawe yaraheruka kuvana n'umujeri wiwe yari yaranamwivye parcelle ariko yarayimusubije aravuga ati je rero urukundo nifuza nuru nyene muri ko murabona nuru rukundo turiko turabona kuri Aslion nigo nshaka ni kuvuga rero yuko no munsi rero nabahuje tugomba kumenya twese turindirire hamwe tumenye uko bigenda nta kindi nza gukora atari gufata mikro yanjye no kubaza ibibazo bibiri cyangwa bitatu hamuye peut-être yaratubwiye ati tumuhuze ntituzi ivyo yateguye nakanya kiwe rero ariko tubanze tubaze gato ya Aslion uraza kuba kudukundira kubiza gukurikira byose so ndi free just ndi free ntabwo uburenganzira ku muntu wari wese pasi umuntu yumviriye ikintu cange iyo umuntu avuze ati yiyumviye ikintu kuri wewe cyaba kibi cange cyiza bafise impamvu
kumwumviriza no kumutahura n'uburenganzira bwiwe. Yeah. dusubiriremo rero kakaririmba kamwaririmbiye wa muntu hari Aho yasinza guta wenyine nutigera unkumbura umutima wanje uterera mu wawe ibihe bizohita abantu bahinduke ariko uwo nkunda tuguma ari wa wundi. Your love is so sweet like a cocoa, the taco you my shady cocoa. You should Hey bro utegura kuzoririmba mu rushengero rya so deja nakuze nk'igiciro ndirimba mu rusengero ndabibamo then n'ubu uye naririmba ntakibazo ku maso yawe so ajya bavuze ati akamaro icyo umutima ukunze isoko zisumba inyama siko kandi ngavuga ati amaso yakunda nabona neza uri impumyi so ukunda nabi gute no iyo kawaida iyo umuntu akunze sifri abimumi parce que amadefa abandi babona ko akunda we ntayababona hari naho usanga ayo madefa bari kumuvuga ko ariyo kalite yiyo ariko abatahuye batahuye Keza gute rero umeze fresh Jendi bo uraberewe mama amazing so Jendi bisanzwe ibya misi yo yego no wibaza ko kenshi ubegwa kubera iki barambaye neza ubu igisusu cyohera cyose ugaca wambara ubibaza ko ubere oya arega umuntu ari rwango kubera igisusu je bivuga ko barambaye neza kandi je nambara impuzu zizimbye wambariye ngaho jewe singomba nze kuvuga ibeyi amahera menshi hari icyo bitwaye none twe twambarira makeya niturabana kwanza mbere Betty sana amahera menshi yambarira binya binaza kutubesha sibyo nukuri si kwa tubesha yego nje sibona mbibona y'amasengera ze yambisa ukuntu wibaza ko impunzi yambara zibazi kugwa ngaho ndijya oya reka tubireke bya Betty sindeke kumuponda gusa wapi aradubesha amanya ajya avugisha ukuri gusa nyana amahera bayambariye ntacyo nawe uvuze kuvugisha ukuri mu kanya nk'uko uvuze abandi baze kuvugisha ukuri nijya umuntu wewe muri wewe nijya uhora wumva ko wakunze umuntu nibihe bimenyetso bibona jewe iyo kuba nkuyumvira buri kanya kaguma ngarukamo muri jewe mba nagukunze uje ko rimwe uguma telefona uba wankunda wapi urumva ni rimwe si buri kanya umuntu kunza gumaza umwanya wo nagukunze yo no guma ngwamagara buri kanya Iko tokorera umuhungu ukunda. Ikintu no mukorera. Rero ugomba urangoye vrema. Sindagugoye n'ikibazo. Ikintu no gikorera umuhungu. Cyo ubona ati kije ntacyo no mukorera n'igiki. Ariko uzokimbaza uti uyu munsi wapi ndakibuze. Ariko agusavye akugabira amafaranga wo vyeme. Uyangabira. Ugabira ujya muhungu ukunda kugiza ngoma na ugabira amafaranga wo vyeme. Shana aho utankunda kwera ukambwira uyangabire no yatora. Amafaranga nayo. Uriya ukunda amahera cyane. Wora yanga. Gusaba akomeretsi zuru ryawe n'umunwa waguha amafaranga wotora ko komeretsi cyaye kimwe muri ivyo. Ariko nkomeretsa aho yagumya. Ndatinya igikomere cyane jewe. Ukunda amahera ategeza kwemera vyose. Oya si byose. Oya ata muri wese uragwaye ukaja kuyatora. Uwo mama yaragacambira nze ngwice none cyane nawe yatora. Kuvuga ibintu byo kunyica twana tukabyikasa. Takarero kundi mu. Neni wumva we mvuze wewe nyene. Nabyo nokora niyo mpamvu naje bankomerekeje babanyishe. Niyo mpamvu nashobora kuyatora. Waransabye ikintu je ndagikora. Ubutsi bw'uburageze rero ndaguhemeye kuruyifate nawe. Naho gumuyifashe. None hari gishasha ndi buvuge. Bisaba ko kwikorora imishatsi. Oya, na gishasha ndi buvuge. Webwe ho inamaze kwivugira ko si ubwa mbere mbonye, sibyo? Umve nk'ibyo natanze iyo barabibonye. Oya banze rero nkubwirwa bujambo butatu genzo mwibwira turi kumwe. Byo kumva gusana yabyumvise ko ndamukunda. Amajambo ni baronzo mubwira turi kumwe amaso ku maso cinyavugira ngaha nyene. Basi umunsi nzobahuza zo ikiyambe kiremereye kimuhabura. Nuko no mushoborano namuterura henza ko bandi umungo bamwe no bakunda gutera abakobwa urumva nagishasha ubwo we rabinyishu aginyishu yiki kugira tubibutse gatoye amishu namubwiye ko mukunda ibintu byo kuvuga ngo abantu bose barabyumva nyene barabimenya ko ndamukunda gukunda ntibiherera ngo ndagukunda nkaje mbwe ndagukunda simpabuka wapi peme nshaka gushira ibikoko kandi baratwemereye kuzokorera mu bikoko ibikorwa nzo bikora gusa pari imbere ya kamera nawe nyene
shaka abantu uzande baranangaza nukunda no ako buri ukunda jewe je ndamukunda sibyo narabivuze kandi nawe yarabyumvise nuko kandi ndabisubiyemo ndamukunda cyane mbere sababa Claudia tufanye tumuache so ubwambere na mbere just thank you umuntu kwa gukunda ni kumushimira tu nubwo bitogira ari kukamutahura kurumva ikindi naco cyaravuze ati navuka rimwe ngo yuzure ingobyi siko biri just igiye urukundo sometimes ari gusanga rutera igikomere ku buryo nawe ubwawe udashobora gutahura nuwo ndakubwiye yuko hajya havuze ati ngo sometimes ngo ni indwara ariko sometimes nyine ruragwaza ruranica ibyo biraje paske ngiye kuraba ukuntu nagwaye nkaca ku miti nkaremba ibintu bigakomera tukubera ivyumviro ni hatari nawe ucubyumva so hari igihe sometimes umuntu afata umwanzuro tuyihuse après akaregreta c'est vrai nk'umuntu azi ku kintu cy'amarangamutima cyangwa ibishobisho ni ibintu tubishobora gushika amanya mutoyi ariko après cyangwa nyuma y'igihe gitoyi bikabura parce que icyari special yakibonye ntabwo kikiri special after agasanga cyaba igisanze nyene nacu yibona Sore ko tushaka gufata umwanzuro yego me naravyumvise kandi suko nakeneye urukundo cyasuko nakeneye umuntu ankunda ariko aracarigiye naco kwihutira cange maybe tubishobora kuba uno munsi birukuye cyo bikagira iyindi image nazi ncase tumuntu abirekera Imana gusa hama yonyene ikagira parce que n'ubundi Imana ifatanije nawe gifatanura namba ariko bitekerezo kugenda naco tuma bitagenda tudakundana cange ntibibe ugasanga Claire yawe nubwo yanze cange yananye ugasanga ryari biraciye mu bintu biragenze neza ariko ntabwo umuntu nyene yo cyafashoka afata umwanzuro direct kubw'ibishobisho cange atampamvu fatika cange uriko urumva yashise tu atabanje kwicara ngo abaze umutima amangejo cange hirya ejo namba naragwaye singwara umutima ejo nkarwara umutima nkahita mpfa ni hatari ibintu bitatu ukunda ko kopine wawe umushushu wawe umushiri wawe ashobora kuba afise bikaguhimbara nibi uje turondera kumenya ko abifise cyangwa ko yovyiga kabironka so just ikintu mbangene mu buzima tushona urukundo nitaye ku mafaranga nitayeho kwateye cyangwa kwasa ariko mbangene urukundo en general sese rero umukobwa gukunda ni wa wundi adashobora kuvyuka gusiga mu gitanda ni wa wundi udashobora gutaha ngo yikure impuzu canke yitware muri douche na wundi udashobora gutaha ngo akigwe rassuration n'umukozi na wundi udashobora urumva ni wa wundi adashobora kukuburira umwanya canke yigira aba negative kuri wewe kandi ni wundi agutahura akamenya ati namba atashoboye kuboneka muri uno mwanya bo yafatiriwe biratahuritse namba yakoze ikosa siko yahora peut-être ari cabaye mbere yo kurakara mbere yo nshavura cyangwa ngaragaza agashavu kanje reka mbanze nitonde menye impamvu y'ikintu then usanga petite deja nk'umuntu nko we ntacyo mbona twopfa je mu buzima ntacyo mbona twopfa cange nani mpamvu yo gushwana yo bihari cange yo zoha. Yes, Aslion muri byinshi wavuze mu nshamakuru urerekana yuko umengo inyisha ariko arasaba si uratanga none kubgawe Keza wumva gute unarizika uranyuzwe n'ivyo yakubwiye happy sintanyurwa kandi je nangwe kumva umutima uri kurasimba nukuri ngari umutima witabwe gusimba amafisi ubwoba ubaza ko bava bakwanki yego nakwanki ico vyitwaramo yavuze ko nawe ngo yarigeze kurwara gusa yavuze ngo nigeze arwara umutima je rero nanyanyira kuri umwanya ndumva ko noca ndwara umutima nukuri ndabyiyumvamo bire gutereye cyugiheba no naramukunze sishobora kumuheba ndamukunda sana gusa niko adashaka kunyumva je ndamukunda musaba iki kuri umwanya kiro musaba basi niba babona ko basi yavanera indobo ambwire jembe ndagenda amasigara bikubwira wewe ndobo bisigura kunyanka umva ucimara mara kwa
kumara marache genda kenshi rani imbere y'ikamera sinobikunda rero mikro mwibarize kibaza tumvuza kuntera indobo nigira inyishu petitire wowe ari uri kuramubaza cyo gucagira bien nije naje kubaza cyane uri kurabaza ntaco bari na umwegereye mumbarize basi kavanyanga niba nyanga bivuga yakiri kare jembe ndagenda kubera aha nje kuririra hariya hirya sindirire ngaho imbere ya kamera Aslion numva gute so umugambi wo kumwankira banza umucane kwanza muyo kwa moya so right now muri no mwanya wasireka mvuga ati wiri entre parenthèses siko sinovuga ati ngo no cyange yes cyange ariko igihe conyene kirashobora kuba cyotora umuti w'iki kibazo parce que nawe kugira ngo agire afate decision yo kuvuga ati bon reka ndamugaragarize yuko namwikundiye nyuma yo kurya indobo cyangwa nyuma yo gufatwa nabo kuntu mu gihe hari abandi bamukeneye akavuga ati bon reka je ndabimubwire nawe yabanje kubyumvira aricara hasi arimvira avuga ati jewe ico bari kumwima je ndagifise kandi nanje rero urukundo bari ari gushaka gurya ndarukeneye ariko kandi bivanye n'ukuntu ndamuzi sometimes nka Claire ukunda muzi sometimes sato yaganeza aho ndimo agasanga byanditse cyangwa iki peut-être nashobora kuba ari gutesiye kugira nko gusuzuma peut-être kwihangana kwanje so sino bandi ko ndamushira hagati y'inzira zibiri ngo ninaburira ari yaye ngo nzogarukiwe no ariko namba nashoboye kuronka inyishu muri uno mwanya ariko igihe cyonyine kirashobora kuduhinyisha ariko icyo nzi coco nuko kitanze inyishu nziza kuri we vyoba vyiza gusumba nacyo gitanze inyishu nziza kuri Claire nane bikaba vyiza umva gatima hariya karacariyo Jesi nakubesha vraiment nawe urumva umuntu wakunze hafi ke cyamezi n'amezi desha umuntu wakunze nushobora kumwana nawe cubyumva siguru uyu bigende gute yigire cyane ni entre tout byose bimva ko afise guhitamo swati gutegereza cyangwa gufata decision yo kuba yo kunda undi ariko tuje cyo mvuga ni nambu no munsi bitariko bikunda cange haraye byo byokunda tubirekera Imana namba yizera Imana asenge nanje senge parce que nanje ndi muyabira ndi hagati ibintu bibiri urumva nanje na umuntu yajanzane abuze icafata nyene nawe cubyumva naco nse cyo gufata naco nse cyo gwakana naco nse cyo kwemera ririya uvyumva gute sha boss cyabwiye ko numva ubwoba ashaka urindiri ntivyo cha bikunda no munsi nyene oya jenge ni najaminyisha pana umva kuvuga ngo ndindire basi natuma mbwira akajambo keza basi imbere ya kamera sibyo jenge nde kurindirira ko niba basi niba no kunyanga azamba barira mamagare mu nyuma mbwira ati burya rebye ibintu navuze sibyo musabe ngaya amatwi ivuga neza no ndavuze akajambo keza ambabarira ibyo binkora cyo mu ndirimbo nibo oya kandirimbo jenge nabivuge neza uko hagiye uzava mu nyuma mwibukije gashambwa ngo yana ariko ndiririmbira oya sinshaka mu ndirimbo jewe abyivugira kwaza gatoya muri mood basi nanakira we nakunze umuka umunyamuca umbiriye ruguru yambara neza kabeko atambuka neza sana kamalayika umubonye wese agahungabana tambuka bose bagahindukira abamalari bamurondeza amadara abacamazi bose buzura imihigo nabwo yigera ry'amata amenye ukomerewe yarankunda bihagije yanyitera birenze akanyaga mu bagenzi niwe barahashikana manze gusirimuka niboneye abandi ngo bamurusha ubwiza nakimbereye naco ntamukoreye kibingambi inyuma uyu mwana munda kumeba biramucana yatambuka nipoze kavuga nipoze oh nana ndakeneye kubyibuha ushaka kuvyibuha yego buri kino izo ndirimbo ngenda ndumva buri munsi zombyibusha akonge oya nabanza mbwire basi cyo namusabye gusa izo ndirimbo urumva musabege cyane none kukinyegezega niwo mwanya turimo dukoresha umwanya ego nabivuze mbwira akajambo basi keza sibyo kugira ngo umutima wanje jamwe nabwo basi nagize
uhere asabwire kuri mwiza gusa rega nako ni Keza ibyo ntibihagije kumbwira ko ndi mwiza ariko aranyanga urumva ibyo kweri byo mumuriza ibyo ntibishobora kumumuriza utenyenye aracyago uturirimbo kwanza turyoshye ibyo rero nibyo nashoboye bijwi kwanza atambuka ni pose yo onana nakubwiye ati izo ndirimbo ye nizo zombyibusha ngenda ndumva buri munsi urabona umuntu ukunda agera kuririmbira turimbo nk'utwo nawe agukunda sije kwiririmbire tumwe oya pana wewe naya ntugire none penda mutoto anateseka urazi umuntu wewe urazi jambo wavuze ari ntushobora kuja imbere ya kamera uvuge ndagukunda umuntu umubwira uri buseri yuko utamukunda ntikibaho nta mikino y'urukundo kuri kamera so ndabitahura mu meke ndabitahura vraiment parce que kubera ko yaba ari ibintu bitona pase cyangwa bitogira iki uravye decision mba narihaye cyangwa iki sinari gufata umwanya wose nari kuvuga direct nari kuba direct nkavuga ati no ntibishoboka na gahunda mfise right now ibiki uri kurumva ariko kubera nzi yuko solution kwa atari kucureka gukunda mu gihe ukeneye urukundo cyeco mvuga so ntabwo uri mu biva ntabwo uri mubi ntabwo uteye nabi kandi kuba nkunda sindabikugayira na gatoyi ariko ndakeneye igihe ahubwo bayose nyine wese kavuga ati hasi atokume yanka sisubire kandi kavuga ati bo ndasabye Imana parce naje mba numva no bigwanya ariko ubifana nkasanga mbuti intege zo kuba nufata umwanzuro umwe n'umwe ariko ndazi yuko namba rw'Imana yangeneye tu ntabwo bizosaba kwinginga cyane cyangwa ntabwo bizo bigoranye cyane ndazi tunamba n'umwanya yo bababaye cyangwa ibyo murabyo mutsitaza ukuntu byose zo byibagira tu wizere yuko ubona aho basi umutaho nibiraba akabigigweko basi sinyishuye malaria niba basi ryo musheri wiwe batinya jewe ndi lady basi kuja kwimubwira bari kumwe ego nkamwerurira nawe akabyumva ko jewe ndamukunda cyane bien ego yari tugirene no ego ikibazo uyu nawe agatima kakunze nikavayo rimwe na rimwe rega uko umutahura nawe ibyo rero babaye rimwe we yababaye amezi 9 arakahuka urumva ego yarababaye none mugena haronse umukunda nawe kandi akaba ari karamwanga aguma yirukiranye n'utamukunda sasa tufanye hai baba so no gutegereza mu mege cyende ndira amezi 8 sinari bwarambi guretse gusa ko action mbi yagaragaje nyene akanayigaragaza imbere ya buri muntu wese tumitanumva umutima nyene uravunitse ukuntu ariko muvune wundi ariko urumva ahubwo muvune umutima wundi no sikuvuna mu mege samwe amahirwe samwe ushobora kuba amezi 8 we warabuze jewe umunsi rero gacisanga nyenda ronse ni nkuko siko ntabwo nibisibwe ko bibishaka ko mara amezi 8 basi sinakubwira ati ngo tegereza amezi cyangwa imyaka cyangwa iminsi ndindirige kingana gute abo wegenda bisengere gusa ndazi tu umwanya n'umwanya écoute icyasi ya nyuma ni iyo ni amahirwe ya nyuma kuri we kuri Claria ayo mahirwe ya nyuma n'ayanyuma nk'uko yabikoze ubwa mbere muri uwo mwanya vraiment cyahise mvuga ati bon ndishikanye ndashishikana ino ego vraiment kandi rero umunsi basi no bandarindiririye ko kugira ngo nyene basi gushika mu kwa gatanu ntacyo yo oya ni kuri Nati mu kwa kabiri kandi je nshaka wanye umuntu basi kuri Saint Valentin tuzogira n'umunsi mukuru ama nawe uva mu kwa gatanu hose Saint Valentin yarenganye mbari sana kuri cyane nawe wikundiye wafaditse gukunda gusa cyane napfuye aragufise yego teje nubwo mubwira imbere y'umusheri wiwe basi mbeka n'umusheri wiwe naho yamwanze je nana kimwe niba ari watinya bimubwire rero bari kumwe numva dadanyera byumve ko je namukunze nkubaciye gukubita nawe ujya kwa kadi
nakaza kundusha umukubita kandi ndabizi nashobora kunkubita oya je nashobora mugira mukubita dupfiki ariko nkuba gusotoye none wowe woreka guma gukubita amakobwa none yonsotora dupfiki kandi umuhungu yaramwanse niho hari ikibazo umva abakoga mufuhafu nk'ubu yogaruka agafuha ngo ndekere umuhungu yaramwanse abantu bose barabibonye ko yamwanse none wumva wicaza kumbaza iki jewe je namukunze nta kintu yoza kumbaza umviriza no kugenda umviriza basi jambo rimwe basi jambo rimwe basi ndakubwira ijambo rimwe ukeneye ndakubwira ijambo rimwe ijambo rimwe oya reka ndakubwira ijambo rimwe basi fumubesha umutima wanje basi ufumumbesha basi reka rero ndakubwire sivyo rindira rero ngumba ntahe ndagiye guteka ndashonje ndagiye ikindi rero ndagutekereye ugende wicare uruhuke ebana umutima wawe kwanza ntuje no muri koma sindagukunda sindagusha no basi mbere kuvuga basi nkorako sinkene ndekura shaka fuma basi ugende basi umviriza basi basi please umviriza basi ndakubwira ijambo ryanyu dedemba twumva siko dedemba muvuge nyakubahwa mu byubahiro byanyu mwovuga nkagenda bahejeje reka kunkorako basi je nawubwira jambo cyangwa namubwira ati wewe kure ko wamwanse reka basi mugukure ko mumfashirize bimwumvishe ko je namukunze wenda wewe bimfashamo wowe kwirira imizigo ni muzigo kuri we nawe ugati yo muzigo uri kuri wewe reka ndawitwarire jewe undemere je reko uremere we yego tuyigire gute basi muhiyo chance ya nyuma avuga ati je ngende ngerageze rya nyuma niho rero namubwiye mbwira umunsi basi je norindirirako tuzojewe ryari basi Tocha cyari. iyi minsi nyenzo ushaka kubwira kuri phone ntacu sivyo no sawa nta kimwe mbaremeze icumu utakawushia oya niyazoshike hiyo hose no barapfuye nuko umwe gusiga umuvyibushe kuko ndabizova bihindu kandi ari bazobanyondesheje akavuga ni pause tuzakuririmbira turirimbo dukaze kaze gusa yanyase nanyemera basi Ndaba sheria Ndaba hani iyo ntaje meze ndakura murabe none ariko naguterera imitoma kimya wewe numva ko biva mu ndirimbo ziwe nyene just ngosha kwibaza ati ngo ndiko ndatwenga tungo nuko ku mutima biri ariko na just ntabwo meze neza man haje muko maje kugwara yanyase uzungubagenda afise ku mutima ati jewe yanyase ako ndiko ndatwenganye ni twawe kamera babone gusa uri kuratwe ndiko ndiha gabonye ndiko ndiye twarabi imvye mu mutima umutima numvuga ngo turiki kandi wavuturikira indani oresha ndabirababaza urabizi nawe je nakunda ibintu byo kuguma nkunda je byashitse accident oya se accident nyene usanga iby'Imana ari yateguye ni ko ari byo yateguye murekeye ibereho mahoro gure kumugora oya Imana yateguye ko nyene je no mukunda nawe akankunda basi yateguye ko yonyanka iby'Imana niwe bitegura kubera Imana igihe cyose twifuriza ibyiza gusa pona kujoro kubera urukundo no gukizwa aho bisanga wakijijwe bro tubahe kapera basikanda Nyitegereze neza ufata ukuboko umenyorere nanje ndagutwengere nambira nanje nkuririmbire ndaba nanje meze ndakura ndaba nanje meze ndakura ndaba baby umva uko ibintu byose bihinduka muri je ndaba haniyo mbona impamvu uyoboye umutima wanje wankubutse nosara ndetse nkaturubura no kurira norira umusoro kandi ngamaze nkacika pepe ndetse nkaturubura no kurira norira izi ndirimbo iriko njana mu ntare uririmbiye uyu uririmbiye uri atari bizere ko ari uyu basi ucuryohe ko bizere basi kuririmbiye uyu bon ahari basi uvuze sibyo ariko tubyizera twega we wababaye fo kurondera umuntu bwose bwo gukandakanda ku mutima
oya ndindiriye uwo munsi gusa nta na kimwe ndihangana gushika kuri uwo munsi. Aslion harabonetse ama comment menshi kuyu mukobwa ngo umwihambira ko sinamwiza simvuze ngo ni mubi ariko niko abantu bandika ariko uko biri kose ntakazi saje kweri kakujye ntabwo ari mwiza kweri bo siguyanje jewe nubwo yankubise ariko kweri rya mukobwa ni gikashi umukobwa abona mikoro gacha kubita umuntu inkoni ngo subira iwanyu Avait très ngira ngo atarabimenyereye nyene bisa nkaho wari umuvogereye ukuntu cyangwa twari tumuvogereye ukuntu sinamba twisebye bigasa nkaho nyene umuntu amushyize ko pression so kurakara nyene n'ibintu bishika ni birindemana mu muntu kandi rero kubunanirwa no kwifata navyo umuntu aramutara burya nyene ariko Aslion bigende gute ukunda umukobwa vraiment umukobwa abantu bose tureke basi twibwe abantu bose baguma bavuganye niko asanzwe bo si mubi kuko ntawe Imana yaremye mubi ariko basi uko abantu urazi ko tureke kubesha iyo umuntu umukobwa ari mwiza tuvuga ko ari mwiza rero ni ari squat umuntu avugishwa ati ni squat ndabeshewe uwo mubonye Apino beshe cyamudada je kwanza sinzi cyamukurikirira mbanza aramuhaye imiti si gusa ko rabonye narenze sana birasanzwe uramurusha oya ndamurusha je ndicizere cyane reka guma mukunda sasa we naye no muri commentaire sese no mubwira kandi abati umukobwa mwiza basagute uyu ujya si mwiza nkuko ahagaze fresh uyu mukobwa mwiza basi wa mbere kwisi yose basi tuvuga ati basi umukobwa mbere kwisi yose asumba abandi ubwiza warafise amahera yo kumurondera uyu wa mbere kwisi mwiza nkeneye image ukunasa nyene ujya abantu bose babona ko ari mwiza kurusha abandi na mukobwa mubabaho wewe ubona ko ari mwiza ni top ni mwiza aramurusha uyu nasi ibyo biboneye se sinovuganye ngaramurusha parce buri muntu wese bavuze atagaciro ko mukoni kiuri kuri kurumva rego mengisha vuga duze bebe twariye gato ko turaya deshavuye kwiri no kuvuga biranga pe gusa nta mpamvu yo kurakara we ariko basi bajya bakomanse bajya baramuzi baramubeshe bavuga ati ngo umukobwa sinamwiza guma dutera isano ega kwivuga birumvikana parce que siwa mukunze cyangwa sibo ntibajya akababaro anteye cyangwa uburyo noba narahangayitse kubwiwe cyangwa noba ngihangayitse kubwiwe mbarizi ivyo mukundira nibi yamukunze kujyanye n'uziko bacu bavuga muranumva bavuga gakuru ngo gutega igiti ciza ngo cy'imyembe kwibarabara cyangwa iruhande y'ishuri ngo urenganye yose ngaramura ujyo yamukunze kujyanye nabeze kugira ngo nibazoze baramura nabyo je nombe yakunze mubi kugira ntibatongoze umudemu ukwiye kwivugira nabyo nzi nibiye gusaba gakuru umva bateye igiti c'imyembe gifise imyembe miza kwibarabara abantu baguma baca ko bato ngaramura ngo canke ngo iruhande y'ishuri inyuma y'ishuri ngo abanyeshuri bose urumva ngo baguma bamura ariko ari igiti c'imyembe mibi narumva ari wowe ishikako nyene wapi nawe uraba kweli umva rero uravuga nabi wa mukobwa ushaje kuvuga iki jewe mvuza gakuru niko bakavuga yego umva yakuze nashaka beza basi kugira ngo nibazoze baramura uwo muganura utaho ariko nkawe none nk'ibyo byose uri kuvuga kugira gusa nkumve tu mbone tu qualité zawe ama mbona amadefu ryaye mbone kugukunda no pas comme ça ibaje nk'ubuye cyo tuca dukundana amariro ryaje akacazundi nawe kurusha ubwiza akacambwira turya mukobwa ni mubi na mpamvu yatumye mukunda ngaca ndamukunda kubera ico impossible ntibishoboka oya gusa nk'ujya bari kuye kumumwihambira ko kubera n'undi yarakwanse ngombwa kumukurikirana agura jewe nze mfise urukundo nshushe nyene ko mwishuhanira acambwira ngo rindira ba mubibi hari yavuze ngo abakobwa ngo urashushe bako tabe oya sindashuha cyane ni gatowe wishakira mwishuhanira umwe sivyo umwe gusa piga mitoma jama habuki namubwiye gusa hajya mudadama piga imito abo nzamubaza aho yakuye umuti najya zome kweli ndabona umwe acha gukunda renze Penda baby man baby nga ye sheje ndumva bindenze vraiment nakuni kiganiro cyagarara kabego gihagarara guko nyene so twamaze kwivugana vyose twavuganye turindire nyene turabika izovamo nyene parce que tugume tumura ayo majambo yo gucozana kumena cyo byomara
parce que nubwo byoba byaheze byarangiye nta mpamvu yo kumwita mubi mu gihe ntigeze mbona ko ari mubi mu ntango yeah nabajya rero bakomanta barakubabaza ateza kubabaza nyene parce que ikintu bakunze nyene umuntu ari kuvuga ko ari kibi mu gihe atari ciwe cyangwa iki kitamuinteresa ki kuri kurajyana ani dushaka guta from so cyiza vraiment nuko mbona bakikana troira na bada sho gutima kamera namugira pole sana man pole sana kweli pole sana gukunda igikaje oya banza rero nkubwibwe bujambo butatu genzo mwibwira turi kumwe byo kumva gusana yabyumvise ko ndamukunda amajambo rero niba nzamubwira turi kumwe amaso ku maso kinyavugira ngaha nyene basi umunsi nzobahuza zo mu kirambi kiremereye kimuhabura nuko no mushoborano namuterura henza ko bandi umuhungu bamwe no bakunda gutera abakobwa